Murakoze cyane bishasha na nko bavuze ati kwera iki shwa y'Uburundi ni kuvuga iyo bamaze gutegura ijya competition haraba ama appel d'offre ya candidature turatanga amakandidatire nk'ibihugu hanyuma rero bagaca bahitamwo tugero twaratanze kandidature yacu barayemera umva iyo umaze kubitunganya rimwe kabiri no kuvuga ico cyo gifise ya avantage yuko kiba sélectionné kubijanye na nouveauté mu iyi competition kubisanzwe ikuntu sanzwe teguye ni competition de mondial standard ifise amanome igirako no kuvuga rero les normes ziri zose zikwiye urumva ibiguma ari vya bindi gusa gishasha nuko hariho ibihugu turiko turabona bitari vyaje muri competition birimwo nk'ikiri beaucoup remarquable ko gisanzwe ari ico gihugu gifise donc gitwara le drapeau mondial ni Brazil kwisangwa ari ya mbere muri volleyball beach. Gira lancement officiel ya World Beach Pro Tour no kuvuga mukino mpuzamakungu rwa volleyball ku mucanga ruzobera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi guhera ku itariki 20 gushika ku itariki 24 z'ukwezi k'umunani ku ncuro igira gatatu. Muri make rero ni ikicatuzanye ngaha anyi ubu rero ibikorwa aho bigeze ku ntambwe ishimishije no kuvuga yuko kubijanye n'uburyo buzokora ico gikorwa buriko buregeranywa kuvuga abasanzwe badufasha cyane ministeri ya Jeunesse Sport bariko bakorana na komite y'iwacu kugira ngo by'uburyo buzokora hanyuma kubijanye n'ibihugu zo kwitaba haramaze turiko turaraba kuri plateforme ya Federation Internationale ibihugu biramaze kuba bitari bike ubu hariko ibihugu bishika 15 niraba ntihenze hanyuma kubijanye n'imyiteguro yindi amakipe y'iwacu ngaha anyi ariko aritegura bikwiye mbere ejo bundi zimwe muri zo zari zagiye muri Coupe d'Afrique ya volleyball beach yabereye muri Maroc abo bose bariko baritegura kugira ngo bazoshobore kuja na mu ryo higanwa bafise ubumenyi bukwiye muri Makenya naho tugejeje uno munsi rero tukaba twagomba kubasaba yuko mwodufasha kumenyekanisha uru rukino ruzoba kugira ngo abantu bazokwitabe ari benshi kuza kururorera gusumba uko baje mu mwaka uheze. Murakoze cyane bishasha na nko bavuze ati kwera iki shwa y'Uburundi ni kuvuga iyo bamaze gutegura ijya competition haraba ama appel d'offre ya candidature turatanga amakandidatire nk'ibihugu hanyuma rero bagaca bahitamwo tugero twaratanze kandidature yacu barayemera umva iyo umaze kubitunganya rimwe kabiri no kuvuga ico cyo gifise ya avantage yuko kiba sélectionné kubijanye na nouveauté mu iyi competition kubisanzwe ikuntu sanzwe teguye ni competition de mondial standard ifise amanome igirako no kuvuga rero les normes ziri zose zikwiye urumva ibiguma ari vya bindi gusa gishasha nuko hariho ibihugu turiko turabona bitari vyaje muri competition birimwo nk'ikiri beaucoup remarquable ko gisanzwe ari ico gihugu gifise donc gitwara le drapeau mondial ni Brazil kwisangwa ari ya mbere muri volleyball beach umva Brazil irimwo ariko harimo n'ibindi bihugu byinshi nabonye nka za Lituanie za iriya bihugu vyo muri hafi ya Asia byinshi byandikishije bitari ubwa mbere bitari vyaje la fa passer nibaza ko byabonye yuko peut-être cyabuza kuza cobaki tacari gihari ego hama kubijanye n'amadefi gushika ubunye nivyo ntiwotegura urubanza nkuru competition nk'iyi ikomeye de mondial ngo ubure utugorane turiho mugabo
gushika ubu ntitwovuga ko ari ingorane kuko ntiturananirwa gushika ubu rero bimeze neza murakoze